Inyuma y'ukwezi kurenga abanyagihugu muri zone Ngagara atamuyaga nkuba bafise, abasuma n'abagizi ba nabi basigaye bikika ijoro kugira bagirire nabi abanyagihugu. Uyu munyagihugu avuga ko barara bicaye ku gutinya kwibwa. Turasavye mutubarize Regideso ico yoba iriko irahora abanyengagara mu kubima umuyaga nkuba. Nukuri insécurité iraturembeje ngaha ayi abasuma barikika mu mwiza. Kwa gatatu heze bagiye mu ya kane basanga abantu hakikaye mu kabare bazana imipanga n'inkoho barabakitwa bafise bose. Nta murongozi n'umwe aradushikira araza kuduhumuriza. Ubu abasuma murahangana gutya akakwirukana nawe ukamwirukanza turara twicaye. Uretse ico kibazo c'umutekano ukutagira umuyaga nkuba biriko bituma kandi abadandaza n'abikorera utwabo bo muri iyo zone ya Ngagara bakora bahomba, yaba abadandaza amata, abafise ubunywero, abakora umwuga wo gusudira, bose babuze ayo bacira nayo bamira. Hari ingaruka ku butunzi, hari ingaruka ku magara y'abantu. Abantu bahora bibunganya bacuruza amata ubuye barashesha. Hari abo mu kabare, abasudira, amagaraje, amasaro de coiffure, ubuje kwimwesha, ubuje amazone ubuje kwimwesha. Umaze abantu murabe amateleviziyo. Abakozi b'ishamwe Regideso bamaze gushika ku rubuga aho muri zone Ngagara bamenyesha ko ikibazo gihagaze ku ntsinga z'umuyaga nkuba za Regideso zica mu kuzimu. Kuri ivyo uruganda rwa RPA ntiturashobora kuronka Dr Ingenieur Major Jean Albert Manigomba, umuyobozi mukuru w'ishirahamwe Regideso.